urondeye restaurant nziza igezweho iteka neza kandi bisukuye urabura nyarukire muri restaurant Pilgrim. Wifuza gufungura poulet iteguye neza zirahari, bakufitiye n'ubwoko bw'amapiza atandukanye, pizza vegetalien, pizza au poulet n'izindi zitandukanye. Si ibyo gusa, restaurant Pilgrim bagufitiye na hoteli, tutibagiye n'ama ice cream kubifuza gukora ama anniversaire. N'ikibanza cyiza gitomoye iri mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara bitiriwe Boulevard du Pruna inimero 17 impande ya magaze budget. Ahantu kumenga nta suku ryakorerwa. Suku rirakorwa. Hamugira mu beshereje ngo ntasiga amarangi. None ko aha hose hamaze kugira. Oya mugabo ze murakurikirana. None ugira ngo hacavuka ibisi byanditsweko. Naba bana bawe. Abana nabo no mugisha ntajo. Ugeze kubana rero umfashe. Mugabo namwebwe mu rugo murabize ukunge mbaka bare kose nta kosa woko. Erega je sincafuze inzu. Mutwari nukuri je sincafuze inzu. Mugabo retse kiriya kirahuri cyabiretse ryari nagize isanganya kirame. Ngako kana abavyeyi mweme. Ugirwe nka bamuvyeyi yahemba hetse umwana bamukomye ngo suye umwana Ndinda bikubariye siko mumetse. Ibiba byose mu rugo nimubeshera abana. Je no mwijoro ntabyo uranyumva na ntumbeshere. Oyi nubwira ngo mvuze wewe. Mugabo utuntu twose wamaze kuba abana. Igikuru gusa gurirangi hamaze gucafura sa nabi kandi vuba turashobora kuronka abashitsi. Narufise mama avuga ko ari mukuza kuturamutsa namutama ngo bibace mu irembo. None ugira ngo irangi zijya nyoni nazo zarika hariya. Zijya nka burya bwatsi no bubwira umukozi basaka bikura. Izo nyoni ngo numugisha nagerera bikuyeyo byongera biragaruka. Ngo numugisha je niko bambari. Nazo zirakunda hano. Kera mwaba mu biti none umwiparika mu manu zo mu magorofa. Uramboneraga ntuze. Urambonera. Ngorane kabisa. Yataye. Ubu nta kintu kidakunda ibyitsi. Urabona ko zitiparitse hakiye nyene. Hajya hari igiti hanze akavuga ati narike mu giti pum no mu nzu kwa Ecospace. No kuri hose. Kandi nazo tutegezwa kuzakira n'uturemwa tw'Imana yo. Oya zireke kabisa ugira ngo ndakubwiye kubita wiyice mugabo zireke zigwire zize ngaha mu makosra hose zarike. Erega wari umunsi ayi ntoze nyemboka zobura nkazibundira mu ijoro zibaye nyinshi umuntu akazikubita mu isafuriya. Tujya ubunyoni. Inyoni ndiribwa aho kuvuka nta nyoni urara. Twe twaziriye turi abana banaturaba. Iwacu navuye tutigeze tujya inyoni. Nimba nzi kugomba kungaburira inyoni. Uyu mwanya twoca twankana. Nimwibereho muvyare. Murondoke hari umunsi tuzohutsa ubwahe. Uzozijya wenyene. Ico gihe ntago nzokurisha. Nzosuma ifu ryonyene hanyuma habagwa inyoni. Ushoboye kubura umango burumange. Oda bo kwa mutaha. Mukekesha. Kari. Ndatomboye Yakuzanzeho. Muzecisha. Yakuzanzeho. Yewe. Kumpotera muka. Ubu buzima ntabwo ubona. Ubu buzima ntabwo ubona. Wicare. Mwaza ngaha abana. Ubwo rero ubone bwo kuzana kandi gatebe mu nzu. Bayamaka neza n'ibyo by'iwabo. Mugabo aho niho hababere. Kumakaro. Burya naje ingwara yangu gataje. Ikananje wansanze bahateye agakoropesho ntiwibaze ngo ibi by'amatebe ntashe niruhiye. Nkunda guca nicara hasi niho n'amagufa urambije neza kororoka. Uvyumva. Karibu rero muka. Ndatomboye. Emwe Imana irankunda. Kuko nabwo ati jyana no mutama no mubona gute. Hari gishasha. Reka je nashize ku irembo mbona vyarahindutse. Ibintu je nashize ku irembo. Mbona ibintu byarahindutse. Yajira. Warutse uyiza. Imana yaraduheza gebo. Hajya mu rugo iyo umugore n'umugabo bumvikana bagahuriza ko kintu. Nta kidashi. Je rero burya Imana ndayishimira kuko yaramumpaye kuko ikintu cyose turakijena kandi tukagishira ku rutonde. Iyo bija hose. Nabwo twatumenyereye mu kagashira hamwe kiwacu kamwe ko gusorora kunywa inzoga. Wewe wafuye guheza gusorora n'ubuntu urangaruka. Cyo kuba ati none nibiki. Kumbe ni madame yabigize nk'uruhara ntose kugaruka gusororera abate. Ubu je byitwa ko mbise umujenama mu rugo kandi umujenama Imana yampaye. Ni menshi nakubita mu mutwe kiranatire. Ni nane no umwimeza. Ukwayo imeshi yambwiye ati
tuyagwijije kangahe ngo kuko je nkiri muhira ngo nisukisha ngo kabiri mu kwezi ngo urumva ngo yoyi menshi ngo mu mwaka reka yaduze muhira gura intozanye intungwa zingahe n'intete nkasho zimubwiye afise n'umushatsi mwiza murundi ariko rero mutaburya sindondogore kuko mva ngaha nshaje ahandi uwo munsi nawihaye mwe emwe mbese ndabage nahereye aha uyu munsi uraduhetura twese ndabahetura muga natomboye rero bya bindi vyabaye impamo bya bindi ivya ntabwo narakubwiye ujya nakubwiye cyane ukatuyaga byinshi wumva sore wa mukobwa wanje harize burya rero byarakomeye na wa muhungu wo kwa Matayo Joba Emoka ngomba ndamusohore ukiruronka bako cyane umve ukuvuga hari byo iko birangenza itariki 27 zo kwezi k'umunani urumva emwe barazana inkwano aha rero ko navuga ati reka nshengetere muri babagenzi banje bose ndabashire muri komite bazamfasha urubanza rwa dote go gukwesha umukobwa wanje kugira abwira hakiri kare mwisuganye mu nteri urubanza n'abantu mbe nanatombo iko nasaze najipe yawe yaraje aha navuga ati nkamiye mu cyuzuye ukungane ndakuzi jene basakuta n'igitoro uzonsaba uzomana yuzuye gari ahantu ariko ndatahara je nagira ngo uje kuduhamagara kugira ngo tugufashe mu bijanye no gutunganya ibikorwa none ibyo gutunganya ibikorwa turinda kwisuganya turi intoze turababara byose birimo none ntubizi aga mutama rero wabibona mutsi oya ko akubise ko ngo tuguterere tuzoguterera umwanya wo turawufise none ntubimenyereye mutareka agenda none ego none we kuri kuvuga ngo tuterere jewe ku muceri ndazi guteka umuceri pirawo arabizi nuko mugapana kuvuga ngo duterere tuzoterera amaboko erega none mu madote n'ubundi baterera amaboko ushoboye kwicarika abantu nivyo ushoboye guteka ipirawo kuko uburyo none umukwe wacu aba yabuzanye ibintu biba bihagaze neza oya none ntubizi reka rege bakwa makeyi rego ubuduva ko guhenura tigenda bagakwa makeyi cyo gitwa ndiko ndaca mu bagenzi interano yanyirakenewe kugira bize bigende neza kugira ngo tuze tugaburira abakwe murakwiye guhindura ingendo mukareka no kuma uzimo ngaho ko buri kuramara amazi umuryango w'abamwana wawe yaje kugukwera wewe bagukwereye bamaze kugukwera ajya amahera y'inkwano rero ugomba cyane mu makonte cyangwa ushire mu bindi n'umuntu ugira ukuri twege turuhe kagenda gashimwa abavyeyi baho ubundi muvyeyi kugira ngo bakorere ibirori abana none ntiwumva ko aragashimwe nyene none ako gashimwe ushuka cyane mu biro none ugira ukuri abagenzi nico mu mara reka ndakwereke nk'ubu jewe ba mwana wawe yarampamagaje ndi muri komite y'urya muhungu wiwe urumva nawe ko uje umpamagaje mugabo ko bitazobera umunsi umwe no kwitavye nawe nkamwita none ba mwana wawe we birumvikana kuko we azoba yasohoye uburyo akwera umukobwa wiwe suko none nawe akwera umuhungu none nawe wakwerewe wahawe inoti nawe ukoranya yandi makomite yo gutanga inota nyino n'izindi wazihawe amera ntabakwiye mutu uri kuravyara abakobwa uzobibona oya ivyo bintu murakwiye kugira be muraba ibintu turimo mureke kuturusha kora ibikwiranye n'uburyo bwabonetse apana kwimanika ngo nkore nk'umukobwa wa naka je coach passion ndashobora gukora ibintu bikomeye amadani wanje tugasohora umwana mugabo cisha turashobora kubona ati jewe uko bimeze koresha burya wakwere uzi ko hari ahandi hantu twagiye none wahinduwe n'umugore oya utarufise ivyembo by'ibitaje hari urundi rubanza nk'uko twagiye yakutwinjirira hani mu rugo rwacu reka kutwinjirira oya twebwe nta muntu n'umwe azoza ari jewe na wewe ibintu byose tubikora tubizi tubihurije hari urundi rubanza nagiyemo rwa dote nk'uko kwiwawe turatanga inoti itari nke ninaje wayitanze muri komite ya dote mugabo ubundi ko ndisubirako ninaje nari njejwe ibintu by'intozenye by'amafaranga nije nari umubitsi w'ugo rubanza ewe
komite yari ihari kweri ndayishusha turatanga inoti itari nke aho amwe yakoresha ntituramukoma nagomba nakubwira ibintu vyabaye twaherutse komite twasizemwo ivyindya uburyo byose turagira iki turatanga ibinyobwa byose turakubitamwo ivyabaye ku kanyuma yavuze ngo bimwe vy'indya nabihinduye amahera y'indya manza kubita ku wintoze ku inyuma ibinyobwa vyari gukwira abantu twari twateguriye ku bantu 700 amanza yigurira ibinyobwa by'abantu 300 abariko baraserva nibo bamaramara vyagarukira hagati kubita ku mufuko no kuvuga igice c'amahera y'ibinyobwa ku mufuko igice c'amahera y'indya ku mufuko amahera ya kore y'inkwano ntiyagize rero oya jese nzomera nkawe oya ntimone none ugomba nteturure oya ntomere nkawe mu bantu nakwiyumvira kwerekane nawe ne kuriva ko uvuga n'ijambo ukavuga ijambo gishingo canje rero mutamacisha kuvuga ko utazomera nkawe ukabubona ba mwana wawe azogukwera zana dukoreshayo ureke kwimanika ukabona ko ugomba ko komite uturondera kw'inoti bwira ba mwana wawe ujya mukobwa wawe yarise umutange ku buntu hanyuma komite uturonderamwo amafaranga kandi aho ndarangije rimwe abantu bari bakera nushaka kuguhera tuzogufasha ibikorwa none namadayimoni yagufasha none yokugirire deriva umugabo wanje numvuga ko agwe madayimoni pasiteri muzima oya reka nta pasiteri hari igihe mugimo ere gutamuhaye inoti ubugwaye amadayimoni n'abaganga imbaruka hoho n'urubanza rwanje ntuzoza mbega uribuka ko uyu nawe nyine adahora aterera uravyibuka nibuka cagiye tugize rwa rubanza rwa wa mwana turiko turamubatirisha ko yase kuduterera kuba bari maji by'abagabo bireke by'abagabo reka kurisha oya si iby'abagabo mu kibano we barakwitokera ubu uri kuca mu bantu kubera ko ushikiwe n'urubanza na wewe mugabo wewe nta muntu n'umwe yahora guhamagara aha mu kibano ubu rero zirahinduye imirisho rero mugabo twe tuzoza uragenda uteke naje ibikorwa iryo jambo ndosigatura nimba yoza guteka mutigeze munterera n'amafaranga 10,000 canke nguze kuvuga amajambo uvugira ku bintu utigeze uteriramwo murareka nimba ari uko kubanza kwanje ntimaze mahoyoze kirenga akareka tuzozanana n'abamwana zobwira protokole urumva akubonye wewe ekosipasiyo n'umukenzi wawe abicarika inyuma bazobaha ibizigire sivyo bazobaha amagufa yasigaye mu isombe bafyetaguye si uzomara twazananye oya yayobewe nari ndabizeye ari mwebwe nari bibizeye inshuti yo ku mutima nibi nguri soma mbi yayobewe n'akarere ahubwo ico mbonye anzururuka jipe protokole nitira done bindu goroporo vise ngaho ahubwo nimba ari uko sivyo ndakubonye ndakubonye ko wari kurarunsa ngo kwanza mbere nivyo bambwiwe niho ngivyemera yuko utikura ubahora uvuga yuko uganzwa n'umugore yaguhaye imiti atacuvuga ndabibonye arakanganza nawe genda uganzwe na kwawe musanze aho bumvikana ngo aganzwa n'umugore sindamuha ijambo rero ahubwo genda urakarimba mutware wanje bibaryahe siwe nanje barazotwarira urugo rwacu turakahu urakanganza ni wanganza duhuriza ku kintu kimwe tuyaga tukaja inama uranganza kandi ibyo bintu abarundi reba bavyitwaje cane bashitse ahantu mu rugo umugabo n'umugore bahuza n'imiti aramuganza yaramucuritse yamushize mu icupa naho ni kwa kugira mu ijambo ry'Imana mugahuza mukibuka bimwe mwasezerana imbere y'igihugu n'ishengero mukabigendera usanga ari bamwe ageze mu rugo akankamwe agatora mukamenga n'intambwe kandi ikindi naco izi ngeso hayo usanga agenda kugora ba mwana wiyo urumva bagacirirana ukamenga bariko baraguranya abana b'abakobwa biwabo aragenda tuzojana n'abamwana na kare niho bintu byohwahuka ukuri